so na nyoko. Ico cabaye ijambo twasomye ubwa mbere mu gice ca mbere, ariko umuntu atubashe se ngo yubahe nyina azogira akaga, kuko ni ijambo ry'Imana. Si umuvyeyi yarivuze, sinaje ndarivuze, kuko ijambo ry'Imana ntirivuguruzwa. Umuvyeyi twavuze yuko atari ukumusonera gusa, atari ukumwubahira ubukristu, atari ukumwubahira idini yakurikiye, kuko hariyo abana bashaka ko abavyeyi bakurikira amadini yabo akaba ariho babasonera. Nibaza ko atari uko. Bibiliya ivuga ubasonere, ububahe, kuko aribo so na nyoko. Ntuzobubaha kubera batunze, ntuzobubahe kubera bakora ivyo ugomba, ntazobakora ivyo utagomba, uzumwubahe, uzumusonere. Rero uyu munsi tuza kuvuga yuko abana aribo Satani afatirako kenshi, kuko yamenye yuko ariho hari umugisha w'urugo. Aca afatira ku bana. Abafatiraho gute? Nk'uko nariko ndabivuga, ugasanga hari umuvyeyi atagira ingeso nziza, bigatuma umwana amwubahuka, kandi amaze kumwubahuka Satani akaba amufashe, wa mugisha w'urugo ukaba ufashwe na wa mubi. Kuko mu gihe utamusoneye so, usonere nyoko, udasoneye umuvyeyi wawe, bizokugirako ingaruka bitebe canke bitebuke. Wa mugisha Imana yari yasezeraniye urugo uca wangirika, uzoba wononekaye. Nico gituma umwana kuva ku ntango ari vyiza ko tumurera uko dushobojwe, tumurere akurane ingeso nziza. Ndabasabe kandi abavyeyi, umuntu wese afise ico avugana n'uwo bubakanye, yumva ko kiri buzane amahane canke amadiscussion, impari,